Jewe nitwa Hakizimana Ernest bakaba banazira Chege Pro Mix Nika. Hatungimana ja Bosco. Jewe nitwa Prime Hatungimana. Irakoze Jean Floris. Twaneri. Hello guys, muramudukurikirana kuri Sanistars Tv nko muri ni class kuri microphone behind camera Ferna. No mutsinagomba ndabapresent ikiganiro gishasha cyitwa Sanistars Quiz mwamuzoka mukoreshwa na Joe nyene Akimana. Nabagomba ndabibutse rero abantu mutagira subscribe muzoka kugira ngo mushobore guma mubironka ibiganiro byacu uko bizokoma bikurikirana. Murakoze. Chege inkoko ni rigi ni cyaye cyatanguye kubaho ku bwawe. Irigi ni inkoko ni cyaye cyatanguye kubaho. Irigi. Hatungimana inkoko ni rigi ni cyaye cyatanguye kubaho. Inkoko ni rigi hatanguye kubaho irigi. Inkoko ni rigi ni cyaye cyatanguye kubaho. Hatanguye kubaho. Cyane hatanguye kubaho irigi. Neri inkoko ni rigi ni cyaye cyatanguye kubaho. Inkoko Sanistars. Jewe nawe dufise intoki zingahe n'amano guje na kabiri? No kuvuga jewe nawe ugwijije na kabiri. Dufise intoki byose hamwe ni 80. Jewe nawe dufise intoki n'amano angahe ugwijije na kabiri? Turi babiri. Dufise 40. Jewe nawe dufise intoki n'amano angahe ugwijije na kabiri? Intoki n'amano ugwijije na kabiri 40. 40. Floris, jewe nawe dufise amano angahe n'intoki ugwijije na kabiri? Amano angahe n'intoki ugwijije na kabiri? Ni kuvuga ni 40. Ni kuvuga ni 40. Neri, jewe nawe dufise intoki n'amano angahe ugwijije na kabiri? 20. Sanistars. Wewe upfuye sinze ku maziko yawe. Je mpfuye woza kuyanje? Oya noza gute kandi twese tuba twarangiye. Wewe upfuye sinze ku maziko yawe. Je mpfuye woza kuyanje? Oya sinoza kubera oya sinoza. Wewe upfuye sinze ku maziko yawe. Je mpfuye woza kuyanje? Oya umva noza gute kandi na utaje. Wewe upfuye sinze ku maziko yawe woza kuyanje je nanje mpfuye? Oya ivyo numva bibaho. Nibibaho. Oya nibibaho. Neri jewe wewe upfuye sinze ku maziko yawe je woza kuyanje? Oya. Sanistars. Inyama ni n'amafi ni cyaye kigurirwa muri bijoterie? Byose bigurirwayo. Amafi n'inyama ni cyaye kintu kigurirwa muri bijoterie? Inyama ni ntuze n'amafi byose biragurirwa. Inyama n'amafi ni vyahe bigurirwa ni cyaye kigurirwa muri bijoterie? Inyama n'amafi ni cyaye kigurirwa muri bijoterie? Inyama n'amafi byose birashobora kugurirwa muri bijoterie. Byose birashobora kugurirwa muri bijoterie. Inyama n'amafi ni cyaye kintu kigurirwa muri bijoterie? Bijoterie nta na kimwe. Inyama n'amafi ni cyaye kintu kigurirwa muri bijoterie? Inyama Sanistars.